Rimwe na rimwe dukunda kwibaza yuko ibintu binini bishimishije canke vy'akamaro bikenera inguvu nyinshi, amahera menshi canke abantu benshi. Ariko ivy'ukuri biratwereka ko hari utuntu dutoya, dukeya cane mu maso y'abantu, ariko dufise ububasha bwo guhindura vyinshi. Urupfunguruzo ni rumwe muri vyo. Ni akantu gato kadashobora kugira ico gasiguye mu maso, ariko none urupfunguruzo rushobora kukugururira inzu y'itunga ryawe, umuryango w'umutekano wawe, canke ikoraniro ry'ivyizigiro vyawe. None wigeze wibaza mu buzima bwawe ko hari utundi dufunguruzo tudahari? Ntituri kuvuga ikintu gifashwe n'ukuboko gusa, ahubwo hari utuntu duto two mu vyiyumviro, mu mvugo canke mu nyifato bishobora kukugururira amarembo y'iterambere. Nk'akarorero, ijambo ryiza ushikirije umuntu ashavuye rishobora kugura umuryango w'amahoro. Ikigongo utanze gishobora kugurura umutekano w'umutima. Inyifato nziza kuri benshi ishobora kugurura amahirwe n'icyubahiro. Akajambo ko gushima karashobora kukugururira imigisha utari witeze. Ni vyiza kwiga kubona itunga mu tuntu duto duto. Rimwe na rimwe akaburungu gato mu buzima bwawe gashobora kuba ari agafunguruzo ko kugurura umuryango munini cyane w'ubuzima. Nico gituma dukwiye kwiga guhesha agaciro ivyoroheje, guha agaciro abantu, amajambo, ibihe n'ivyiyumviro bishobora kudufasha kugurura amarembo y'ubuzima bushasha.